Bati Iza kurisha ihera ku nama ngo nuja gutamba neza umubona agikenyera. Iyo migani yabaye umugenzo muri politike y'ibihugu aho ababirabira hafi bagira bati umukuru w'igihugu ahejeje gutorwa umenya ingene azotwara ububasha afise n'ubwo azogira ku bandi uravye ivyo yakoze mu misi 100 ya mbere ashikiriye ubutegetsi. Muri bimwe mu vyo bamurabirako harimo kuraba abizigirwa ashikagena ngo bazomufashe gutwara igitigiri n'ubwoko bw'amategeko ashika shinga canke afuta ico ashitse ashikiriza amakungu nkako amatora y'umukuru w'igihugu yamara akaryo ko kugorora ibitagenze neza iyo ashatse gushishikarira ku vyahahora canke aho akaba akaryo ko gufata iyindi nzira mu ntwaro y'igihugu. Uko biri kose amatora aheze uwatowe ategerezwa gutangura kwandika amateka mashasha afatiye ku migambi yamenyesheje abanyagihugu no kundahira aba yararahiye. Baba bamutoye bamwemera bahumirije, baba bamwe bakimufiseko amakenga canke bamwe banzemera mbonye, eka na ya makungu ya kure na hafi bose nyene umukuru w'igihugu mushasha yihutira kubereka inyifato, ingiro, ingingo, ibimenyetso vyobizeza ko imvugo yiwe izoba ingiro. Nk'ahandi hose ni Burundi wacu abanyagihugu bararindiriye ko nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yabemereye ko base Barundi abereka ivyo bimenyetso kugira bumve bahumurijwe bakingiwe bafise uburenganzira bwose bw'umunyagihugu atimiriwe ntanakumirwe mu kubaka igihugu ciwe. Niko yaravuze kenshi ko azogira ikirenge muco wasubiriye, ariko abanyagihugu bizeye ko atazoshobora gutwara yirengagije ibibazo byinshi bihanze igihugu yarayatoranye. Muri ivyo hari ikibazo c'amahoro n'umutekano vyahubanganijwe bihonyangwa ry'agahomerabunwa ry'agateka kazina muntu aho abantu bishwe bagiye mazima yongo bakubaguwe bakaboreza igufa ibihumbi amajana batahunze bagapfungwa. Hari imvugo n'ingiro yasubiye gutoha yo gucanishamwo amoko itunganywa n'itunga ry'igihugu ku nyungu za bene co bose guhangana n'ikiza ca COVID-19 hakaba nuko abanyagihugu boronka ivyangombwa nkenerwa nko gufungura neza, kuvugwa, gusomesha abana, gukingirwa impanuka ziva ku kudakingira no kudatunganya neza aho tubaye n'ibidukikije. Ukuri umukuru w'igihugu ahamagariwe guhumuriza abatwara ni nako biri mu nyungu z'igihugu ko yereka amakungu ko akeneye kugura amarembo igihugu kigasubira kuganira ivyerekeye imfashanyo y'iterambere mbere kigasubira kuronka icicaro n'ijambo mu makungu. Bamwe mu makungu baranimeza kwemerekana ko bashaka gusubira kunagura iyo migenderanire igihe abandi bakirindira ikimenyetso abategetsi bazobereka. Barundikazi ntiturashikira ya misi 100 twavuga kugira tubone neza inforo y'ubutegetsi bushasha, ariko ibibazo biduhanze binabangamye ubuzima bwacu ntibidudira kwicara ngo turindire kugira imyihwezo miremire, na cane ko benshi bari bizeye ko umukuru w'igihugu yaraje nk'agakiza ku gihugu. Naho bavuga ngo ubuja gushabura tagata, turazi kandi ko iri tararenga utaritera ingata. Reka tugume dukanuye dusemerera dusaba ko hokorwa canke ntihirengagizwe ivyo byose bijanye n'inyungu z'igihugu, agateka n'uburenganzira bw'abanyagihugu umukuru w'igihugu yarahiye guharanira n'inguvu ziwe zose. Nk'abanyagihugu tujeje kurarira tukamenyesha ivyo byose bikenewe gukorwa. Umukuru w'igihugu nawe afise amabanga yo kubishira mu ngiro, guhumuriza no gutanga icizere kugira igihugu gisubirane amahoro n'umutekano cizeye ko ejo ari heza. Ako ni akamo k'umuhoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.